umuntu aragwaye namaki muganga ana hafi na centre de santé bihari tumufashe bakuvuye none ko muri mengura rero basanze ngo Ebola mufashe Nibiki Weko muganga ugwaye basanze ngwaye Ebola iki Ebola fasha Ebola Weko muganga baranyirukanye kwa muganga mugwaye Ebola muganga ndafite akabazo none ibimenyetso vyo ngwara Ebola twobimenya gute ibimenyetso vyo ngwara Ebola urashoha kwanza ukameneka umutwe intoboro zose zo ufise ku mubiri zizana amaraso umubiri wose urava amaraso ugashuha umuntu ukagera ku madogere 38 umenye ko iyo ngwara amaze kuyigwara nta kindi kibazo nawe ndafise ikindi kibazo muganga none ko iyo ngwara rukumengera akomeye oyirinda gute yego baje neza uko niko kwirinda iyo ngwara ikintu ca mbere twirinda kurya inyama z'ibikoko vyapfiriye mu ishamba tukirinda ivyamwa vyariwe n'ibikoko vyo mu ishamba tukirinda gukora ku maraso y'umuntu agwaye iyo ngwara imikoyo y'umuntu agwaye iyo ngwara ibisero umuntu agwaye iyo ngwara umva ivyo ni ibintu byose ushobora kugira ngo wirinde iyo ngwara ya Ebola. Tumaze kubona ivyo bimenyetso twokwifata gute twokora iki iyo umaze kubona ivyo bimenyetso wihutira guhamagara abaganga n'abaganga babijejwe kugira ngo bashobore kuhagera uyu muntu bamufashe mugaye yewe cyane narumvise yuko iyo umuntu agwaye iyo ngwara ya Ebola yego reka je ndabivuge yuko waruyi reka je narayumva yuko uca umuturira ugafata esanse ukamuturira ucamuturira hama nango tumva kwa muganga oya uyu muntu ntibamuturira kuko nico gituma nababwiye wihutira guhamagara abaganga babijejwe bakahashika kuko wowe ntushobora kumukora kuko atavyangombwa ufise byo kugira uhamagara hariho amanimero yabigenewe uhamagara abaganga bakahashika bamugere babigenze hanyuma mu gihe yitavye Imana naho nabo baganga nyene babikora ntabwo ari umwiturire ntabwo ari twe tumwihambira baganga murakoze ugiye kwigisha n'abandi iyo ngwara ya Ebola twirinde burundu murakoze